Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice ca 10 kuva ku 38 gushika ku 42. Ndabinginga ngo muze kuhasoma hose, ariko reka mvugira ijambo rito riri ku murongo wa 39 rivuga ngo Mariya yicara ku birenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Dusangire ijambo rivuga ngo ku birenge kwa Yesu. Iyi nkuru ivuga umwami Yesu yagendeye mu muryango kwa Lazaro, nawe yari afise abo bavukana babiri, Marita na Mariya. Marita Bibiliya iravuga ko ari we yamwakiriye, aragenda mushikana mu nzu. Amaze kumushikana mu nzu acagenda kwitwararika kurondera ivyo yomuza Imana, ariko Mariya we aca yicara ku birenge vyiwe yumviriza amajambo avuga. Ariko haheze akanya Marita abona mwene wabo ntiyagiye kumufasha, aragaruka abwira umwami Yesu asa naho yidodomba ati mbega ntiwobwira Mariya akaza kumfasha gutegura. Ariko Yesu yamwishuye ijambo rikomeye, aravuga ngo uyu Mariya yahisemwo umugabane atazokwakwa. Kwicara ku birenge kwa Yesu ni umugabane mwiza utazokwakwa. Kwicara ku birenge vya Yesu bisigura ngo gusenga navyo ni vyiza, nivyo dukwiye gukora ku munsi ku munsi. Nta muntu yagiye kwicara ku birenge vya Yesu ngo have uko yagiye. Nagira ndakubwire yuko ni wicara ku birenge vya Yesu uzohavana inyishu y'ibibazo vyawe. Tugira umwete rero wo kwicara ku birenge kwa Yesu. Kenshi abakozi b'Imana turatumwa n'Imana mu bikorwa bitandukanye, ariko ugasanga ntituronse umwanya wo kugaruka kugira ngo tumubwire uko vyagenze, nimba vy'ukuri watumwe n'Imana mu gikorwa uri kurakora. Ivyari bikwiriye Yesu kugenda ngo umukorere, ariko ukwiye no kugaruka ukabana nawe mukaganira, ukamuha raporo, hama nawe akakubwira n'ibikurikira ukwiye gukora. Nuko rero tugira umwete wo kwicara ku birenge vya Yesu, niho tuzomererwa neza muri runo rugendo. Imana ibahezagire.